Okay, mwiriwe neza mwaramutse neza bivanye naho umwe wese aherereye. Je muri kumwe ni Samson kuri no channel yacu ya Inzozi Zacu. Dusaba ko bashasha rero mukora subscribe cyangwa abone, mugafyonda like na share kugira ngo bino bikorwa bize birashikira no ku bandi. Kuri no channel rero duhatangira ivyigwa bijanye na crypto cyangwa na cryptocurrency kandi bikagenda neza cyane. Tubasaba rero ko mwakora subscribe na sabone. Murakoze cyane. Muri no mwanya rengeye kubereka uburyo woswapinga coin iyo ariyo yose uciye muri MetaMask canke Trust Wallet. Ndabereke n'ingene ushobora gucreya wallet canke compte ya wallet wifashishije amajambo baba baguhaye canke ubusanzwe ufise ndetse na shasha. Rero mbibutsa ko ngiye kubereka ingene cane baswapinga canke bahindura coin runaka ukayahindura amadolari, ndetse ugashobora no kuba wayakoresha ico ushaka ukayarungika nko muri Binance maze ugaca uyavunjisha ukaronka mu marundi canke mu manyarwanda canke ukagura iyindi token iyo ariyo yose. Rero tugiye gutangura. Ngaha mubona ni muri dashboard ya MetaMask yanje. Ngira murabona izi mfise ngaha ni Sidra ariko izi sizo ngire ndabereke kuri coin ya Atoshi duhejeje kubikuza mu kanya. Kugira tuyibone muri MetaMask ntabwo berekana token zose carimwe, ahubwo berekana buri token bivanye na network canke na rezo yayo. Rero ino Sidra turi muri rezo ya Sidra nyene, ariko shaka kubereka iyo rezo ya Atoshi akaba ari Ethereum. Mu guhindura rero rezo canke network dufyonda kuri mwihangane gato dufyonda kuri kano kantu aka ahanditse S dafyonde. Ngira murabona amarezo ngaya, hariho Ethereum, Linea, Mainnet, BNB, ariko twebwe dushaka rezo ya Ethereum kubera ko iyo token tugomba guswapinga yubakiye kuri rezo ya Ethereum. Ngira murabona ko Ethereum now is now active. Turarindira bikaza. Ngira ngo murabibona. Token tugiye guswapinga ni ya Atoshi. Murabona ko mfise Atoshi 1500 zivara amadolari 82. Ariko namukomeje kumva muri groupe abantu bavuga ko twarotiriye muri Trust Wallet bikaba bibi toroshe ko duswapingiramo. Turabigira gute? Nababwiye ko mufata zijya mocle canke zijya passphrase za Trust Wallet mukazaburira canke mukazizana ngaha muri MetaMask. Ubigira gute? Uratereshareja MetaMask nkuko bisanzwe kuri Play Store, ukayitereshareja hanyuma ugakiriyamo konti. Ngire ndabibereke. Ariko mu gihe usanzwe ufise MetaMask ariko amadolari yawe akaba ari muri Trust Wallet kandi muri MetaMask yawe hakaba hari mu yindi konti, urafyonda ino hejuru murabona ino address yanje. Aha ni hari akantu kameze nk'agafresh karaba munsi, ugafyondeko. Murabona hano handitse ngo add account. Aha badusaba gushiramo iyindi account. Aha rero uhaca ugire ushiremo iyindi wallet. Turahafyonda. Ngira murabona ko badusavye gushiramo create new account canke import a wallet account.
twebwe ntidushaka nshasha, dushaka kwemporta iyo dusanzwe dufise. Ni ukuvuga dushaka kwemporta iyo dukuye muri metamask kugira ngo iyo dukuye muri Trust Wallet kugira ngo ama atoshi yacu canke amatokeni yacu dufise muri Trust Wallet ce tuyabona no muri metamask. Rero ukoresha uburyo bubiri, ni uburyo bwa secret recovery phrase canke private key, ariko turakoresha iyi ya secret recovery phrase, ajya amajambo 12 baguhaye muri Trust Wallet canke 28 baguhaye muri Trust Wallet. N'abaza kuba bariko barakiriya nshasha baza kubikora nko kunyene bateresharije metamask nshasha batari basanzwe bayifise, baca ngaha kuri import canke import a wallet, apana kuri create new canke créer un nouveau portefeuille. Oya, duca ngaha kuri import. Ndiko ndabisugubanura kano ku kandi kugira ngo biborohere. Nongera kubibutsa gukora subscribe na sabone, share na like kugira bino bikorwa bishikire no ku bandi, kuko ibi ni bikorwa umuntu ategerezwa kumenya azokwama yikorako. Kandi imwimanuro nobaha, iyo wize ikintu, iyo umuntu akweretse ikintu agakora video, iri foko ico kintu akweretse ni ikintu cingira akamaro muri ino nzira ya kiribito. Birasaba ko ukibonye utacibagira canke ukaguma uciyibutsa kugira no mu nyuma ntazogira yandi ma video asubira kuza arakogwa mukaza muravyikorako. Nuko duce ngaha kuri secret recovery phrase, aho hashira ya majambo baguhaye. Ngira murabona aha uhashira amajambo 12, uca ufyonda ngaha kuri paste, ariko ntabwo nza kuyabereka kubera ko aba ari ayiwawe wenyine, bisaba ko utayereka umuntu n'umwe. Ego bisaba ko utayereka umuntu n'umwe, sinza kuyabereka, niyo mpamvu kano kantu k'akajisho ndagashizemo, yaba katarimwe mwaca muyabona. Rero namaze gushiramo ntabwo muza kuyabona nivyo. Rero ufyonda ngaha kuri paste, ya majambo wakopiye aho wayanditse canke aho wari wayashize urayakopya neza, ajya amajambo ya Trust Wallet canke yawe KX Wallet bivanye na wallet wakoresheje mu kurotira izo hatoshi zawe. Hanyuma uca ufyonda ngaha kuri paste, ayo majambo acajamo. Ngira ngaha murabona ko baciye banyemerera continue kubandanya, kubera ko nzi ko nayakopiye neza nayashizemo neza, nca mfyonda ngaha kuri continue. Ntabwo muyabona kubera nayiwanje gusa. Continue. Urangira murabona bambwiye ngo this secret recovery phrase has already been imported. Bambwiye ibi kubera ko izo mokle ngaha muri ino metamask canke iyo wallet isanzwe rimwe nari namaze kuyishiramo. Rero mwe namwe kubera mutazoba murayishiramo, baca babereka inzira ikurikira, baca babereka ko iyo wallet yawe iri ready gukora. Hanyuma muce mubona atoshi zawe ziri muri Trust Wallet, muce muzibona. Nuko muca mufyonda ngaha kuri continue, muca mubibona. Reka ndabibereke no muri Trust Wallet mubone ko izi atoshi zanje, izi atoshi 5 mubibone ko no muri Trust Wallet zirimo. Reka ndabibereke, tuje muri Trust Wallet. Ngira murabona ko atoshi 500 zirimwo. Ngira murabibona, nuko nta kintu kigoye kirimo. Iyi wallet iri muri Trust Wallet ni nayo yiyi mfise ngaha muri metamask, ni nayo yiyi mfise muri metamask. Rero ngira mwabibonye ngene mwoza kwimportinga wallet yanyu muyimurira muri metamask. Ngire ndabereke rero ingene muca
muswapinga. Mu kurindira ndabasaba nongera ndabibutsa gukora subscribe canke sabone, like na share kugira ibikorwa bishikire n'abandi benshi. Rero tugira duswapinge zino atoshe, tuziswapinge tuzihindure mu ma Ethereum. Urafyona ngaha kuri atoshe nyene ukabibona. Ngira murabona iri ku giciro, atoshe imwe iri ku giciro ca 0,05 n'utundi duharuro dukeyi. Kuboshaka contract address mushaka kuyiha n'abandi, mwashobora gukopya kano kamuha kugira nawe ashobore kuyibona. Rero urabona ko izi atoshe mfise, izi atoshe 1,500 zifise agaciro kangana n'amadolari 82.40. Rero mu kuyaswapinga ukora gute? Ufyona ngaha kuri swap, ariko murabona ushobora no kuyarungika amatoshe nyene canke ukakira amatoshe nyene, ivyo birasanzwe. Ariko twebwe dushaka kuyahindura mu ma Ethereum kugira ngo tuce tuyarungika muri Binance arama Ethereum. Kubera ko ino atoshe iri liste kuri DEX gusa, ntitwashobora kurungika aya matoshe muri Binance. Rero ca twifashisha ama Ethereum. Niyo mpamvu tugire duce duswapinga izi atoshe 1,500 tuzishindure mu ma Ethereum. Nuko turafyona nk'ibisanzwe ngaha kuri atoshe. Shatse kubereka akantu ku kandi kugira ngo ntibibacange. Dufyona ngaha kuri swap, turarindira bize. Okay, ngira murabona ko vyamaze kuza. Coin tugire duhindure ni atoshe. Ushaka urahitamo bivanye n'iyo ugomba guswapinga, ariko atoshe ni isanzwe irimo. Aha naho munsi duhitamwo coin tugomba kuyihinduramo. Twebwe dushaka kuyihindura mu ma Ethereum. Ushaka wayahindura mu ma USDC, mu ma DAI, mu ma Tether, ariko twe dushaka kuyihindura mu ma Ethereum. Ngira murabona ko vyaje. Iziri available tugomba guhindura ni iki icatanu. Ushaka urahindura 500 siko canke dushaka muga dushaka kuzihindura zose use maximum. Ngira murabibona. Hanyuma duhejeje kuzihindura, kuzandikamo ivyo tugire duhindure, cufyona ngaha kuri get codes. Murarindira bikaza. Ndabibutsa gukora subscribe kuri no channel yacu ya Inzozi yigisha ibijanye na crypto, mukamamwa mubana nanje na Samson. Mfise na groupe channel, ata muntu ashobora kukubona nimero yawe, ndaza gushira link muri description ushobore kuyinjiramo kugira ngo uze uribonera n'ibindi. Ngira murabona ko bibaye iro kumbure nibijanye na network. Urongera ugafyona ngaha kuri try again. Nta kintu kigoye kirimwo. Ufyonze ngaha kuri try again kongera urasubiramo nta ngorane. Nuko bikorwa cari co nagomba kubereka. Nawe ubundi uca ngaha kuri swap ukaresha burya buryo nariko ndabereka. Nta bintu birenze. Murakoze cane. Nukubera ama connection aciye yanka, ama network ahise yanka, ariko ni muri irya nzira
muze kuvyikorera. Ciao ciao, Imana ibahezagire, mukore subscribe na like ndetse na share. Ciao ciao.